Hariho bakorera ngo mbega ko uyu mwana wawe ari mugufi ngo rumuhuta umuhoto ne wamugaburiye gusa reka guswaganya ureke kuvuga ibyo bindi byose nizo nyinshi bose batanga ngo uyu mwana wawe ariko ni mugufi vrema ngo reka n'umwana w'umuhoto wapi ni wamugaburiye. Twifuza igihugu kirimo abana bafise ibyangombwa byose bikwiye. Ico nico kizodushikana kuri yambo nakazoza. Ayo majambo umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais ko buca yashikirije mu ndwi iheze itariki 10 gitugutu umwaka wa 2025 ibukinanyana mu nama yahuriyemo n'indongozi n'abarongoye ibisata mu makomine agize Bujumbura yagutse. Yariko asaba indongozi muri rusangi kwitaho gufungura neza abana kugira bakore bafise amagara meza mu ntumbero kuzoshika no kuri yambo nakazoza harugwaruka ruciye ubwenge. Waruzi ko abana b'abarundi barenga ibice 55 kwijana hariho urugero rw'ubwenge batazokwigera bashikako kwera ivyago byo gufungura nabi malnutrition bahuye navyo mu buto bwabo. Ivyo biharuro mvuze byashikirijwe n'ikigo cy'igihugu kijeje gutorokanya ibiharuro INSB mu mwaka wa 2022. Vyari bivuye ku bice 52 n'ico biri kwijana mu bihumbi 2020 bija ku bice 55 n'ico 8 kwijana mu mwaka wa 2022. INSB ivuga ko iryo duga byo wajyatewe n'umwimbo w'ibiterwa utari wagenze neza. None muri rusangi kubera iki ari nkenerwa kwitaho amagara y'ikibondo mu misi igihumbi ya mbere yiyo. Mbega ivyo kugaburira abana ku mashuri mu Burundi harakarusho vyoterera muri iryo hangiro ryo gufungura neza? Uwo mugambi ufashe gute uyu munsi? Tubirabire hamwe gato. Imisi igihumbi ya mbere y'umwana naho ari umushinga w'ubuzima bwiwe ngo mu Burundi siko biri. Iyo misi ni kuva umwana gisamwa gushika ku myaka 2. Ni imisi ihambaye cyane kugira umwana kure neza. Muri iyo misi hategerezwa gukorwa ibishoboka byose kugira umwana kingirwe ivyo byose vyoza bibangamira ubuzima bwiwe. Yamara ngo mu Burundi abo bana barahura n'ibibazo byinshi harimo ivyerekeye gufungura nabi no kugwaragurika nkuko tubisanga mu cegeranyo cishiramwe mpuzamakungu gita agateka k'abana mu Burundi. Muri ico cegeranyo UNICEF yerekana ingene ikirengo cyo gukura ku mwana ni kuvuga kuva agisamwa gushika akwiza imyaka 8 umwana ariho agaragaza ugukura nyako yaba mu vy'umubiri inyifato ndetse n'ubwonko ibimufasha gushika no mu buzima bwiwe yarakuze. UNICEF ishimangira ku kugene ubwonko bw'umwana bugira iterambere riboneka imbere y'imyaka 8. Ibi kugira ngo abishikeko ngo umwana bwizwa kwitabwaho ubwa mbere mu bijanye n'ubuvuzi bwiza akaronswa ishansho zose. Hambavu y'ivyo ngo haza imfungurwa zikwiye zo mu migwi 3 gukingirwa umutekano ndetse no gukinishwa kugira ngo umwana kure yishimiye ikibano kimwegereye. Abo bana bari muri ico kiringo ni kuvuga hagati y'imyaka ubusa n'imyaka 8 barenga hafi ibice 25 kwijana by'abarundi bose nkuko UNICEF ivyerekana muri ico cegeranyo. UNICEF ivuga ko uwo muce ukunze guhura n'ibibazo cyane cyane biraba ukubaho neza kwabo mu bisata bitandukanye. Kubwa UNICEF hari hakwiye kubaho umugambi munini ukingira abavyeyi n'abana mu bijanye n'amagara yabo gufungura neza amazi meza n'isuku kugira abana bakure neza atakibangamiye ubuzima bwabo. UNICEF muri ico cegeranyo isigura ko umutahe wose woshirwa mu migambi iteza imbere ugukura kw'abana bakiri mu myaka idashika 8 ataruhombo na gato vyozana. Yerekana ko gushika ku madolari 18 gusa yoba yagarukanywe n'ayarengayo n'ikibano cyo bagihari mu bihumbi 2050. Aha UNICEF yishimikiza ko abo bana baba bariko barafashwa aribo bacika incabwenge z'igihugu ndetse n'abafata ingingo bigatuma iterambere ryoroha kunyaruka. Ni mu gihe bitagenze uko usanga umwana akura agoyagoya bigatuma atawe yishikana amaze kugera mu bigero. Umugambi wo gufungura abana ku mashure ngo numwe mu woterera gushikana igisabo casabwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka. Yamara gushika mu bihumbi 2024 uwo mugambi wari ukiri ku bice 25 kwijana gusa. Umaze gushikanwa mu mashure amajana 867 mu ntari 9 hakagaburirwa abanyeshure barenga ibihumbi 670. Mu nama yatunganijwe kwa 29 ruhuma ibujumbura yahuje imigwi y'ibihugu 29 byose vyo muri Afrika bihurikiye mu mugambi wo kugarura abanyeshure ku mashure. Abahinga bavyo baragarutse ku ntambamye mu mugambi uhura nazo hamwe n'icokorwa kugira ngo ushike kure. Zimwe mu ntambamyi zahurijwe ko na benshi harimo ubukene bw'uburyo ugushaka kudakwiye ko abajeje gufata ingingo mu vya politiki, ubukene bw'ifungurwa zirimo ingaburo zikwiye, uburimyi budateye imbere n'igisata cyo kunguruza ibintu kitaratera imbere neza. Nubwo biri uko ivyo bihugu vya Afrika biri muri uwo mugambi bigenda birongereza inguvu
kugira ngo birabe ko vyoba vyashitse kwihangiro ry'uko umwana wese yiga mu mashuri y'intango afungurirwa neza n'imiburiburi mu mwaka w'ibihumbi 2030. Akarorero, hagati y'umwaka w'ibihumbi 2020 na 2022 amareta yarongereje uburyo akoresha muri uwo mugambi ku bice 10%, ivyatumye ibitigiri vy'abana bagarurirwa vyongerekana cyane. Vyavuye ku miliyoni z'ababa 30 mu 2016 bishika kuri 65 zirenga mu 2020. Muri rusangi, ikibazo cyo gufungura neza ku bana mu Burundi wewe ukibona gute?